asa ntanaze kubyoza yo bimpora makofe yano yajya amaze haruguru se bayitese no kujya nayo mama zaraske gingi singana gasabun ayne kwe nabundi buhinga numva nkitwa n'amagara ibyo nawe bayemo imyaka idasima Sheri Sheri mvuye gusuma je ndasumye kabisa era Sheri sawa naje koze ndasumye kabisa era Sheri bantu reke surprise Sheri wenda muri koroti surprise Sheri aha ndasumye imboga muzore Sheri umviriza rero ndabe condition imwe ntayo nabonye ndabereza surprise Sheri sanze zose bazimaze imitwe niyo bampaye kandi irengo riraryoshe cyane kuvuga ngo heza zogaruka nayo nkimubona rero wa mugore wewe hari ibintu wewe wimenyereje mwino misi byo kumvuga nawe ukavuga no nabagombye kunyereka ko wagiye kurya mukazana ibyo nzana ibyo nibihuzanye Sheri je mvuye kurya ndabizanye kurya tubigibi ibyo biraribye ibyo numva ari by'ingurube ini ni keke we bono tazi wewe wavuye ari yanyu sinzi ni mpamvu nakuzanye nga mu nzu wani Sheri toruteke ondisi imwe hari ukuntu uteka uzurumviriza ko umunyu wakoze bihagarare nije nkeneye yuko uhageze kumviriza umunyu wakoze urampamagara nze ndumviriza abara wumviriza je ni jewe no musi nkeneye yuko imbabura je nabyo teka kwanza mbere bihagarare nzanira imbabura ndavyitekera nzanira imbabura urabona ndashobora guteka ivyo reka ndakuzanire wifire kandi hari ibintu wewe wihaye reka ndakuzanire ntubipfe ntangorane hari ibintu wewe wihaye ahubwo mbere barana telefone yeto urashira ngaho manze nitabe Mariku Mariku hewe oya banzureke gatoya muhungu byakomeye ndaje mbe uyu mugabo baramuroze sinabimenya mana nzima yo Yezu urumva yagenda zama barazi baragimikeke baborewe yanyoye wisiki amwa karibu ntazi ibivyaza ariko mana wondoke umugabo cyane ugize acha hasi ndo manu n'imifuko baci hejuru ndo umugabo ntegeza kuyiruka karibu yo karibu basha no kuri mani simu amahane amahane bavuga sister karibu yo mana we nawe dijya kera ko hahindutse muri Amerika nagomba kurota umwanya wari wose nkimva ne sister nzumubona gute ndashitse bro uyu musa ahubwo nzobandika no kuri muranezereye baza karibu makuru yo no ni meza kwe neko ndabyinitse karibu umuntu reka nize ibintu ndabereze umuntu urakoze abanyaka n'imyitemba ngaha ibisuma byo ngaha ninije no kuba kabaye karibu umuntu ngo naberekere karibu umuntu karibu Sama kuri imisi gaba nenda bakumbuye cyane nukuri murakoze kuza kundamutsa basha bwana Enrique yabaye umusore kweri mu minsi mike bada kukwe oya ni haragira ahubwo nuko yangaye mu nkumbuye na kweri banengaye murabura ka na uraduhe nukuri murakoze cyane kuza kundamutsa nenda bakumbuye bose murakoze vraiment mutwe twari twarabipanze kwera na Enrique yemeye gusura nawe muca muda mutanambwiye ngo niteguye sha murabana bofre yagiye iwe nawe urasariye yarahanze muri tablet icyo twamatuye garatse amasi hari oya uyu munsi muraza kumubona ko ari ngaho hagiye bamusanga mu kazi sigasa kandi karatari kakanisa byo tuzi oya ni bisanzwe yes reka hari tasi ikigaye
wabaye numva mu ndake ibintu bivuga ngo dugudugudu ariko nawe uratangwa bimwe byawe ni si kwa bofrega bofrateka arasuma aragira gute none iyashira iranje mu nda none ninya ziri muhira ziyabana oya nukuntu muhira bafise ndyamwe ne mwaje muri bya byumbati ninde yo bikurira ntabyo nshaka genzura abisha mu kabati hari Denda zuko mwaje muriye mama ntiyatetse oya ibyo ko ndamuzi ko ndamuzi kose ndi kwa sister sharaba shahu urabe hariya mu kwa sister mama ni telemusi mbona genzura abisha nahandi handi Ndega basigaye baginyama gusa. none we gute Kana twazakubwira inyama. zo nivyo wanyu Araduha inyama. basi bofrade ndamwibwireho ndabona kumengo wapi enge mukanya araje ingatse ingatse muvugane ewe muravuga iminota ingahe rega irekenze kiputa Ifirato. Sheri? sawa Ngwa hano. sa yamba bona icanye Sheri bibira tunte bande. abana batuvukana baje Umviriza ndakubwira. kumusonere Umviriza. Byo kwisonera abateri bariho. Umviriza marure gatatu rimwe kabiri gatatu bagiye. Aho ndazi imikeke yanje baje misoso nasumye imikeke baca bazi. gira isoni kuri kose isoni Umviriza ndakubwira. Abo bashitsi je sinkeneye munzi wanje nibasohoke. Ubu nyene rimwe kabiri gatatu imikeke urivukana baheba uri kuranganza mu rugo iwanje. Uranga oya ndakubajije. Nije nakuzanye cyo niwe wanzanye. Kimwe muri ivyo. ntundenga ni wanzanye Nyarutsa rero. ariko nako nige nizanye n'amaguru yanje Umviriza rimwe kabiri gatatu basohotse. kubera inzu bijye wa Imikeke je nzane imikeke bace bazi abashitsi. Hoho ego kweri wambonye je. none ko ntabahamagaye Mr. Chozi jewe uri kazana ngo imikeke ngo barayirya ntayo barya. Babwire basohoke. Nyarutsa babwire banyaruka. Byakomeye. Kikira. Okay ni sawa. Wesha wabitoye nyarutsa genda hoshi genda. Evya sawa he. Mugira sawa gutemwa ntetse imikeke mucamuza ngo ni. isoni nukuri wisonere Nakubwiye ngo iki? Umviriza marwe gatatu rimwe kabiri gatatu. Amahoro no yakura he. Sohoka nyarutsa gira ni ngoga. Genda mbwira. Nyarutsa genda umviriza sha ndakubwiye. ibi Kwambara singeneye urabona ko hoshi genda. Nawe ndakwiruka nzoga kumikegera. Hoshi genda nyarutsa. Ndakwiruka nimuzoza tugusanze wawe. Urabona. mbe wa mugabo genda gutoga igaba kigisa Nyarutsa genda nimumvire ho. Pese imikeke ngo muce muza rero ngo amahoro no yakura muje kundira imikeke. Game over.